onye na jewe nshiramwe imbere yuko ninjira kuko nabanje kwibaza ibibazo byinshi ntanguye kuyumva. Bakunzi wa DSWB Show, tuhari kubw'abarundi, tuvuga ibijanye n'abarundi, tukizera ko nk'abarundi dushoboye, tukizera ko nubwo dushoboye turashobora gushobora tugashoboza n'abandi, tukabereka ko bishoboka. Byose tubikoze mu Kirundi, twemeye mu Kirundi, tugasinzira mu Kirundi, tukavuga mu Kirundi. Mutama, muzehe, ibi ndabivuze nk'umwana muto cyane. Ivyo bintu ubona byoshoboka? Si gushoboka gusa, biriho birashoboka cyane. Urumva kenshi iyo abantu bagiye mu mahanga cyane cyane nko muri Amerika higanje ururimi rw'icongereza, uca usanga abana bakiri bato bacangacanga indimi, ugasanga baribagira n'ururimi rw'iwacu nago ari ururimi rufise ubutunzi budasanzwe. Rero kimwe mu ntumbero za BDUSA ni ukugumya akaranga kacu aho twoja hose, naho twoja kuba ku kwezi, kuko icisi yahinduye nuko ibirere vyabaye bigufi, indege ziragenda mu mwanya mutoyi. Kera twara twumva indirimbo z'igifaransa zivuga ngo j'irai là-bas, ngo nzogenda hariya. Hari ahantu hadashikwa muri Amerika, n'abazungu barabiririmba, abazungu b'Iburayi, ariko ubonye amasaha makeya umuntu hashitse. Rero mu Kirundi bavuga ngo utakaranga ukaba utaye akabanga. Rero dushaka kuzana akabanga kacu ngaha aho tugiye hose, tugumya akaranga kacu kuko dufise ubutunzi budasanzwe. Hari ikintu ejo nabonye ndakiyumvira ko cyane, nabonye hagezeho kuvuga ati reka dutangure ibikorwa dusenge. Abakizwa, abaporoti barasenze, abakatolika barasenga, abisilamu menga bari babahamagaye ariko ntibahagurutse barasenga. Mwico gihe ariko harabaye masengesho abantu baracecetse, umva umenga hari ikintu kiko kirabakora ko bose. Ndiko ndaraba ndabona kumengo nta butandukane buri muri BDUSA, nta bintu byo gutandukana ngo uyavaha uyu nuriya unubwoko ubu unubwoko ubu. Bivanye na experience yuzi ku Burundi, ndazi kuzi vyinshi. Bikubwira iki, wobwira iki undi muntu atashitse hano bivanye n'ivyo bintu twabonye ejo, canke nibiri muri wewe bivanye no kuri muri BDUSA? Erega ingwara abarundi twagiye duhura nayo nuko utemerana muri ubwo butandukane bwacu, kandi manyina ndihenze. Abarundi burya baremerana kandi barakundana, muri abo hariho ikintu kibateranya. Sinzi umuntu yagize ibiharuro asanga ibiti bitandukanye abarundi hajya ngo ntibishika n'300. Ni bijya biti bihemba amafaranga menshi. Abarundi bapfa inzara, bapfa ingorane, bagaheza rero bakagira bati bakarondera ubwo busumbasumbane, ubwo butandukane, bakagira bati nohagarara kuri iki noca ndonka umukate usumbiriza ubona ahora ndyako. Nayo ahandi bariko barasenga abarundi ico bahurira ko kuva na kera bagisenga kiranga, bataramenya n'izindi mana. Bari bazi yuko hari imana imwe iganza ibintu byose, imana yaremye isi n'ijuru, ico baragihurira. Rero uvuze imana abarundi bose barayubaha bakayisenga. Rero muri BDUSA ikintu gikomeye gisumba ibindi nuko turengana ubwo butandukana, ubwo busumbasumbane. Uje musubi inyuma muri kahise k'i Burundi, nkuko bivuze je bitari bike narabibonye uko ndakutse. Abarundi bagiye baracanamwo, bakurikiranya abahururu, bakurikira abo bakeya barondera ivyicaro, bakabahenda bati nkurikira bizoca bigenda gukena, ariko ugasanga na bimwe bemera ntivyabaye bikiboneka.
ubu rero muri BDUSN tumaze kunyurwa nuko tushize hamwe inguvu zacu zizoba inguvu zacu, ivyo vy'amacakubiri ntibizosubira kuducamo, tuzotinda tunyugwe twumve yuko ukuja hamwe kwacu ari inguvu, ko tuzogwanya ubwo bukene, kuko iyo nzara niyibabaza, iyo nzara niyo itera ubusumbasumbane bwacu, niyo ituma twirukira ibiti ntaze tuvuga ngo twokwirukira naka twokwirukira iki n'iki n'iki ngo codufasha tugakira inzara. Ariko nitwamara kumva yuko dushize hamwe ubwenge tugashira hamwe inguvu zacu, tugahita tuzokwiteza imbere, tugwanye iyo nzara, tugwanye ubwo bukene, tugwanye ubwo bujuju, dushize hamwe inguvu zacu. Mbe uravye nko muri Amerika ko mbona hahurira ubwoko bwinshi, ubwoko abahindi, abashinwa, ababuruma, abirabure bavuye muri Afrika yose, hari ubona hari uragutera umusonga ngo ntimusangiye ubwoko cyangwa ntimusangiye urukoba? Ntibibaho ivyo rero twebwe ku bwanjye ico nifuza, BDUSN ntiyoherera ngaha muri Amerika, haze hagera igihe dusubira iwacu, tugende turi nk'urunani, tubereke tuti barundi bene mama, erega turashobora kwiteza imbere twebwe. Ico bita ngo n'ubudasa, naho nyene tuvuga ururimi rumwe, tuvuga turasa nk'abarundi babiri bakuriye mu makondisiyo amwe, bakuze barya bimwe, ntushobora kumenya gutandukanya umuhutu n'umututsi. Hariho umuntu yanditse igitabo, agatabo gatoyi, aravuga ati mbega izi ndyane z'amoko twozivamo gute mu Burundi? Niwe yavuze ati umuhutu n'umututsi bakuriye ikiriri, baticwa n'urufuni canke baticwa no mu bindi ku mutwe, bavoma mw'irobine bose ntushobora kubatandukanya. Rero natwe nitwasubira hariya tukabereka ko mu budasa bwacu, haba mu byo twemera, haba mu byo dukoramwo misi yose, haba ingene tubayeho ngaha muri Amerika, tuzoshobora kumvisha, ku bwanje igikuru ca BDUSN nuko tuzoshobora guhindura hariya muri gihugu twavuyemwo zirya njyane z'amoko, zirya njyane z'intara, injyane zitagira ico zifatiye ko muga gasanga zirateranya abantu bose rimwe. Ku bwanje niho BDUSN zoba yashitse ku mugambi nyamukuru. Okay, twahuriye hano ariko umuntu ariko arakurikirana, birashika hari abakuzi n'abatakuzi. Akazina kawe ninde, waje uva he? Aho duhuriye hano muri Dayton muri Ohio, we waje uva mu ntari? Jewe naje mva mu gisagara citwa Olympia, igisagara co muri Washington Seattle. Ariko jewe ndi Umurundi kandi n'ubu ndaheruka i Burundi mu kwezi kwa12 nari Burundi, nagiye mu kwa10 ngaruka mu kwa12, maze imyaka 4 ndose uburenganzira bwo kuza muri Amerika, mugabo imisi yose ku mwaka ndasubira i Burundi. Hari benshi kuko abantu biyumvira gutandukanye, woshobora gusanga bavuga ati iyi BDUSN niyo abantu bagwanya leta y'u Burundi, abandi nabo bakavuga ati iyi BDUSN ikorera u Burundi. Abo bantu bababwira iki? Onye na jewe nshiramwe imbere yuko ninjira, kuko nabanje kwibaza ibibazo byinshi, ntanguye kuyumva, kuko je mu bisanzwe mu kazi kanje ka misi yose ndi umushingwamanza. Muri ako kazi rero kugira ngo gakore umutima uri mu nda, ntuba umunywanyi w'umugambwe n'umwe, kandi ntuba umunywanyi w'igice kanaka k'abarundi, ugerageza gukurikiza amategeko uko ari, ugatabara ukwirukiye wese, haba ubwoko avamwo, haba intara avamwo, haba akarere avamwo. Rero jewe mbere yo kwinjira nabanje kubitohoza ivyo vyose, hanyuma
abo twaganiriye bose harimo umurongozi n'icegera ciwe, turaganira ndabaza ibibazo kuko je narabaye umucamanza, narabaye n'umushikirizamanza, ndamushingwamanza, kubaza ndabizi no gutoza ndabizi, narabaye ndatohoza. Imbere yo kwinjira nabanje kumva ko neza k'uru rwego atamforo ya politike itari kwikorera leta cyangwa itari kwigwanya leta, kuko leta ntaco dupfa, kandi rero si ibiyigwanya sinobija imbere, sinobija imbere ngo ndabishigikiye. Kurumva ku mwaka ndataha ndasubira i Burundi, kandi n'abayigwanya nyene barafise ivyiyumviro vyabo, nabo nyene ntitwoja hamwe. Nico gituma ngerageza nabanje kumenya neza yuko BDS yatamforo ya politiki ifise. Akazina nitwa Maître Gahungu Raphael. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye. Nkuko wewe uri kurakurikirana, ibi ni ibintu biba binyegeye biri muri twebwe abarundi. Kenshi nk'amaradiyo akomakomeye, ibinyamakuru bikomakomeye biba bifise intumbero zabo, ariko twebwe nka The SYB Show ijwi ryo kuvyuka i Burundi tuguma dukora uko dushoboye kugira ngo ibikorwa bikorwa n'abarundi bo ku mpande zose, ku ngero zose, baba bamugaye, baba babona cyangwa batabona, bagira icyo bavuze berekane n'abaribo. Murakoze cyane ku kanya muduhaye. Twabakiriyemo muri ko murajya mu ndero y'ikirundi ntibibaho, ariko bivanye n'umwanya nivyo turiko turakora, twabonye ko vyose bishobora kujana tukabikorera hamwe. Wo basezera ukagira n'akajambo duhanuye nk'abarundi. Oya ntaco, murakoze. Gufungura ntibita umwanya, turaza tubandanye. Turasezeye kandi turashimiye abaduteze amatwi bose. Murakoze cyane, nimubandanye mugira akayabago keza. The SYB Show ihari kubwa Burundian community everywhere, every corner.